bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kanda baramutse ndabahe nikaze makino igano cacu cuno musi turigeneso rya 23 kwezi n'ukwindwi no mwaka wa 2025 ndamutse cyane abantu bose dukurikirana aho baherereye hose hari abari mu Burundi n'abari hanze y'igihugu mu mpande zine zose zigize isi bumve yuko tubaramutse cyane ndetse tunabahe nikaze mwakino igano cacu cuno musi nko bisanzwe umusisanguzi murabona ku ruhande rwanje aho tugiye kuyaga ivyinshi bigiye bitandukanye murabona yuko no kuva mu gatondo atagano twari bwabahe eka ntango ndamuramutsa cyane bwana musisanguzi. Yes, urakoze cyane bwana journaliste nizere ko umeze neza. Yego nanje ndaho ndakomeye. Umunsi wabaye muremure kabisa. Yego tutaganirije abakunzi ba B-Info Plus ariko umwanya n'uyu. Yego rikanda baramutse aho bari hose mu butandukane bw'ibirere barimwo cyane yuko ari abantu bacu cyane gusubira musisanguzi bona twotangurana na Jihamed. Hari abantu benshi bagumye bakansaba ibaze yuko hariho nabaje kundondera ndakabaha. So reka kwanda dushimire abantu tubite ni batoma. Bavuze bati twebwe ako kantu mutwerekera ku mbuga ngurukana bumenyi ntigikunda reka tuze tugasome. Hari abantu bagasomye kabisa twereka yuko ari abantu badukurikirana kandi bagaciye ibintu tuvuga. Reka rero duce dutera n'intege aba boss cyane abadandaji bo mu ntara za ruguru. Hari abantu b'Igitega bavuze ati none ako gatobe ko dushikira gute. Abantu bo mu ntara za Cibitoki bambajiye ati none bona musisanguza ko gatobe nanje kongira ko gute. Hariho nabi Ngozi bakansa. Voilà rero kadusabe abaguza tunga muze kurangura kano gatobe inoji. Franchement reka dusaba abakanyoye dore muri commentaire batangete mu batangete washudiye kabisa. So ndumva umenga ari kindi kintu no kongera ko bwana journaliste mu kuvuga ibyiza byaka gatobe jus homemade sivyo na gatobe gafasha cyane iyo umubiri wabaye intoxique umuntu akihereje umubiri uroroherwa karafasha cyane. Babandi nabo narakivuze kandi nagisubiremo kuko hariho umuntu yakanyoye muri 30 minutes acabona feedback cyane gose yarafite ikibazo cya constipation. Yambwiye ati je mu byukuri ibyo bindi byose muvuga jewe ngomba ndakanywe ndabe ko ikibazo cya constipation cogabanuka. Cyara nanwa no kwa muganga kino kibazo 30 minutes rabonye feedback cyane gose najo atashuhudia mu comment yambwiye ati nimwe zo kavuga ko ndaza kuja muri commentaire vraiment ngiri kintu ndakavuze. Hariho n'abandi benshi basanzwe kuri na B-Info bari bishikiye kugatora aba bantu nabo turabakeneye bari batangetse mwanyaje nivyo yakakaje Hamed duhure muri commentaire noneho cyane gose sino genda ntabatangarije indirimbo tashuhudia iracari ku rubuga rwa YouTube abakeneye kuyiraba duhure kuyiraba twese. Ni indirimbo nziza irikira twinziza no mu bihe vyiza ugerageje kuraba uko ikoze bwana musisanguzi. Reka ngiri kintu ndavuze ko utashuhudia imbere yuko ngira cyo ndavuze ko indirimbo utashuhudia reka kwanza dusaba dukurikirana baje ku rubuga rwa YouTube sivyo urubuga YouTube cyane ni Dushime Music Group sivyo bace baraba indirimbo iri hejuru ni utashuhudia. Twavuze byinshi kuri utashuhudia ariko ndashaka kuvuga kuri composition ya utashuhudia sivyo ni indirimbo bona journaliste wanashaka ikora no kubuzima tubayemo. Ni indirimbo iyo wayumvirije bona journaliste biragutuma uba opened kuba woshingira intahe abantu ku bintu byakubayeho cyane cyane wakorewe n'Imana utari witeze. Barabi indirimbo rero baze gutanga baze kuba ibishinga ntahe nawe cyane gose. Ni indirimbo yitondewe iri mu rurimi rw'igiswahili cyane ariko n'utumva ururimi rw'igiswahili irashobora kuba. Reka ahubwo ngira ikintu mvuze bona journaliste buriya uzuma umwanya dukora ikiganiro tubaze abarundi jodi by'abarundi ico bibamariye kuba bari muri East African Community
kabisa ugasanga mu Burundi nta zina ndiho bwana mu Giswahili gusaba amazi mu Giswahili ni atari bwana Musangozi twabicishije amajambo yawe twashuhudiye na Jihemede ariko dufite byinshi tugomba kuyaga namwe kuri uno mugoroba bwana Musangozi woba wifuza gukorera hanze y'igihugu hariho benshi tumaze gufasha kuronka akazi muri Dubai woba wifuza kuba muri bo biroroshe cyane tubafitiye ubuzi bukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucunga ingo amasosiyete n'ibindi abo twita abasekirite n'ibindi hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa mu buryo bunyarutse kandi bworoshe mufise ico mubaza twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73 kuronka akazi muri Dubai biroroshe kandi biranyaruka hasigaye amahitamo yawe dufite itari bike tugomba kuyaga makino kiganiro ariko unkundiye tuyage cyambere kubijanye n'ubwicanyi buteye isoni bwakozwe n'inyeshamba za M23 aho ndavuga RDF muca mu vyumva karibo bikaba vyabereye muri groupement Kamisimbi bona journaliste reka tuduge kwijambo utarenze kuremeza abantu intangamarara kubera ko twatebye cyane tuvuga ku bya utashuhudia na Jihemede buriya hariho ibintu biriko biraba muri Kongo novuga ku myaka mfise ntari bwigire mbona franchement muri Bibiliya niho nkunze kumva ngo Dawidi amaze kwica Goliyati ngo yaciye amuca umutwe ngafata umutwe wa Goliyati awushira ku intambi agenda awerekana hejuru ibyo ndabizi muri Bible mugabo nabonye ubwicanyi bwaraye bukozwe n'inyeshamba za RDF urutugo Dawidi sivyo Dawidi yishe umwe ariko bo bishe abantu benshi cyane baca babaca imitwe aha muri groupement ya Kamisimbi hano iyi groupement bona journaliste ihana urubibe neza na neza hamwe na groupement Nyangezi sibira hano urubibe sivyo ku munsi wejo izi nyeshamba za RDF zari zateguye operation hajya muri Murantunga ni muri Sarabuga yes no zari zateguye kuzija gukora operation hama abawazarendo bari bahamaze iminsi biyegeranya bategura ama operation atandukanye bacamenya ko izi nyeshamba za RDF ziza kuhagaba igitero kubera ko hari asanzwe ari abasivile abawazarendo baca bababurekire bave muri ubwo buce kugira ngo ntibazi kugwanira mu bene gihugu bataza kugira ikibazo izi nyeshamba za RDF zimaze kuhashika ntizabona abawazarendo bazirasa cyangwa nabo zirasa niho baca bafata abene gihugu birara mu bene sivyo abene gihugu babakuye muri groupement ya Kamisimbi babazana hano muri Sarabuga hano harasanzwe hari abawazarendo ikintu ca mbere bakoze buriya hari ibikorwa umuntu akora kubera ishavu yabuze uko abikora cyane gose zatanguye gufata amazu yose yarimo abawazarendo zirayaturira zimaze kuyaturira zica zirara mu bene gihugu zirabica urupfu ruteye agahinda n'umubabaro birababaje umuntu arinda atwandikire tumuha amafoto kubera ko amafoto y'ibingibi ntabwo tuzongera no kwacisha ama groupe ce n'est même pas professionnel kubera ko hari abantu bari mu ma groupe bakaba bakeneye ibintu bibahamura iyo babibonye uca usanga birabateje ikibazo birabateje ikibazo nizose no kusha ama groupe ibintu by'ubwicanyi nk'ibi uwakeneye azodusangana n'ubwicanyi ndengakamere kabisa so urumva rero izi nyeshamba novuga ko zataye imfane ku bene gihugu mu by'ukuri birababaje urupfu abene gihugu muri Kongo bariko barapfa kandi yindi nkuru novuga nuko muri bajya abantu baciye imitwe bona journaliste harimwo ngo umuvyeyi n'abana biwe
harimo umuvyeyi n'abana biwe umuvyeyi n'abana urumva no kuvuga umuryango fye barafyese so reka abantu musengera abakongomani kuko bageze ahantu sinovuga bageze ahantu umwansi ashaka bageze ahatemba kuko umwansi we yaramaze kubifatira aho umwasi ashaka baramaze kuharengana kabisa ego bari ahantu sinzi ngeno bivuga ego bwana Musesanguzi ku bantu baba bakeneye amafoto nabivuze wavuze yuko udabicisha mu magroup tutabishiramwo kubera ko hari abantu bacha bagira reaction itari nziza bikaba haraho byonona yes hariho abo bidatera ikibazo barashobora kutwandikira tukam inbox kugira ngo dushobore kubibasangiza mu gihe babikeneye hariho n'abadukurikirana ariko batari mu group yacu WhatsApp no munsi turigora dushiremo link ya WhatsApp kugira ngo bikunde binjiremo atakibazo na kimwe canke batwandikire kuri numero barabona kuri screen zacu kugira ngo tubandanye tubashira mu group aho bazoza bararonka amakuru menshi kandi yiziye bwana Musesanguzi biko biraboneka neza yuko izi nyeshamba za RDF nko wabivuze ziriko ziraviola accord de principe kumbore navyo urafite icyo bivuga ko bivanye nivyo ziko zirakora na cyane aha muri Nord Kivu bwana journaliste ntabwo ari muri Nord Kivu gusa no muri Sud Kivu urumva deja nejo bari bagiye kugaba igitero sivyo ariko rero bigera muri Nord Kivu hoho bikaba akajembegeti inyeshamba za RDF kuva bagisinya ijya accord de principe idoha muri Dakar nako muri Qatar nta musi numwe bigeze batagaba igitero nta musi numwe wijanye batagabye igitero sivyo biboneke ko rero novuga ko biriya barimwo mu idoha muri Qatar tuvite promenade bari bagiye gutembera sino nta bintu bifashe barimwo kuko nimba bari bemeranije yuko atana bamwe bagaba ibitero ku bandi mu kurindira yuko baza gusinya cessez-le-feu niba ntihenzero 18 z'ukwezi k'umunani noneho M23 byaraye bigaragaye mu buryo bwenyaguje yuko bariko baraviola accord de principe muri Masisi abawazarembo sinovuga ngo abawazarendo n'umutego babateze sinovyemeza ariko ico nzi nuko inyeshamba za RDF zari zimaze imisi zigaba ibitero ku birindiro by'aba FRDC n'abawazarendo ariko ku munsi wejo uduce dutatu twarigaruriwe n'inyeshamba za RDF zagavye ibitero muri Ruke muri Gatobotobo no muri Nyamaboko kabisa aba FRDC n'abawazarendo bararemegwa biba ngombwa yuko bata uduce bariruka inyeshamba za RDF ziraduhonyoramwo ziradushikira so bivuze ngo rero RDF irafise ikirego iregwa na FRDC yuko yarenze kuri accord de principe kandi bafite na fact biboneke rero yuko bona journaliste nkuko zijyanyeshamba zabyivugiye nta metero nimwe zizokwigera zisubiza muzo zigaruye samples ahubwo zikeneye no gufata ibindi bice cyane gose principe yabo twese turazi naho tayizi babesha ngo bakeneye Kinshasa ariko c'est pas vrai bo bikenereye balkanisation gusa nkamwe uvira yofatwa tayari bacha bashinga uburimbi bacha bashinga cyane gose bwana Musesanguzi tugerageje kuraba ugwaruka rwo muri Kongo ndavuga abasanzwe bari muri ibi bice byafashwe na M23 wanuva yuko bageramiwe cyane ibi tuko tuyibona cyane aho bavuga yuko bo bangeye guhiga ugwaruka kugira ngo bagwinzize mu gisirikare kungu urashobora kubitubwira mu kanya gato hama tunabandanye n'ibindi twategurira abakunzi bacu bona journaliste ntananyoteje abakunzi ba BF Plus nta gihe na kimwe izinyeshamba za RDF zigeze zihagarara cyangwa se zihagarika guhiga buhongo abasore n'inkumi b'abakongomani bari muri Goma na Bukavu kugira ngo babashire mu gisirikare cyabo ku nguvu kuri incuro rero novuga ko byabaye byarenze biturutse
ku ngabo zitagira igitigiri inyeshamba za RDF ziherutse kubura muri bya bitero byamara iminsi 3. Ego bagavye ibitero by'iminsi 3 kugira ngo arabe yuko bigarurira Uvira kandi ni bitero bakoze bucece ni bitero bakoze mu ibanga. Ego mugabo kujya bijya bitero byabaye mu ibanga ni nako byahitanye abasirikare babo benshi mu ibanga. Ego hariko harazunguruka amafoto atandukanye habwo naratangaye ko tarashira mu groupe yacu y'inyeshamba za RDF zaguye muri bijya bitero. Ni benshi cyane twabyarutse kubona agahinda kagaragara ku Rwanda n'abagande mu buryo bwo kwerekana amafoto y'abo bapfuye bashira ku ma status babandika ko amajambo yo kwerekana yuko kumbure babaye intwari kubera baguye ku rugamba n'ibindi kwatubaza imisi tutabibona ariko byasubiye kandi ku muvuduko urenze biboneke yuko rero haguye ingabo zitari nke za RDF babandi bavuga yuko ngo abagwa ku rugamba gusa ngo ari babandi batwagwa mu gisirikare ku nguvu canke iki ariko hariko haraboneka amafoto y'aba ofisi baguye ku rugamba baba RDF cyane gose hariko haraboneka amafoto atandukanye y'aba ofisi y'abaganda bariko baragwa ku rugamba. So iki rero ni kimwe mu vyateye eka mvuge uburakari inyeshamba za RDF muri Goma na Bukavu kugwiza inguvu cyangwa se kongera agatege kwiruka ko guhiga buhongo aba bana b'abakongomani kugira ngo babinjize mu gisirikare ku nguvu. Aba wazarendo nabo nyene ubwabo bakomeje gusemerera babwira aba bakongomani ati ubumva adakeneye kwiyunga na wazarendo nave muri ivyo bice biri byafashwe n'izinyeshamba za RDF atuma hunga aje mu bice biri mu mutekano kuko kuguma ngaho bisa no kwiyahura. Twebwe abawazarendo tuje kugaba ibitero ngaho tugasubira inyuma baca bafata mwebwe babagize ko muri abawazarendo. Turetse n'ivyo izinyeshamba za RDF nta gahembo zibaha uwo zirose umwanya ziramutora zikamutwara ku ngufu mu gisirikare cyawo. Rero nibahave babisira abawazarendo bikorera ibikorwa bya gisirikare canke baje guhambya abawazarendo kuko kuguma hajya bona journaliste ni kwishora kuri songoye yego. Bwana Musasanguzi hari ikintu uvuze yuko ntoba narabahaye mu groupe amafoto asikare baguye ku rugamba ndavuga aba RDF ndetse n'abatwigwaneho barimo ariko no munsi kumbure ko ndavyibutse nza kuyabaha kuko birashika umuntu akibagira tubandanye n'amakuru yacu Bwana Musasanguzi. Iyi nkuru novuga yuko ariyo tugiye turangirize ko kino kiganiro cacu biravugwa cyane yuko warasanzwe ari umutambukanyi cyangwa umugore wa Christian Chiwewe umugabisha w'ingabo za RDC ariko gufatwa yagirizwa gutera kudeta nawe yoba yafashwe kumbure uwo ufise icyo biziko urashobora kubitubwira. Ndafise cyo ngomba bivuge ko bona journaliste ariko imbere ya byose mbe wewe waruzi yuko mu Rwanda drone itaramenyekana kari ya FRDC yoba yararashe mu Rwanda naho tubizi pe buriya abanyarwanda bagira amabanga bakarenza. Amakuru mfise nuko drone iheruka kurasa mu gihugu cy'u Rwanda iyi nkuru ko ndayigutohoreza ko ndayitohoza neza ku munsi w'ejo nzoyishikiriza nzobabwira n'impamvu RDF itigeze ishaka no gutangaza yuko indege yo mu bwoko bwa drone yinjiye ku butaka bw'u Rwanda iragaba ibitero. Iyi nkuru nzoyibazanira ku munsi w'ejo. So kuri cyo warubajije rero nukuri uyu mutambukanyi wa Chiwewe wahoze ari chef d'état major w'igihugu ca Kongo yafashwe atabwa muri yompi sukuvuga ngo yafashwe kubwa amafuti y'umugabo ariko yafashwe ariko agerageza guhunga ava mu gihugu ca Kongo yerekeza mu gihugu ca Zambia aho yafatiwe ku mupaka wakasumbarese. Nta n'uwavuga ko yanafashwe kubera ko yoba yarahunze plutôt
ahubwo yafashwe kubera ko yari ko agerageza kwambuka mu buryo butemewe n'amategeko sivyo. Iki rero ni ikintu gihambaye bona journaliste, birabonekana yuko abategetsi benshi mu gihugu ca Congo bari complice muri aya manyembwa ari karakogwa hajya muri Congo. Benshi baramaze guhungisha imiryango yabo benshi. Le preuve aneke n'uyu mugore waciwe yari yirutse kandi noneho na leta ya Congo iramaze kubivuga yuko abenshi bamaze guhungisha imiryango yabo. Umuntu aca yibaza none ko ibice birimo intambara hariya Kinshasa hatarimwo bariko bahunga iki, barafite ivyo bateguye. Aha rero siho nje kuvuga cyane, jewe mbere ngo mbanigarukira iwacu mu Burundi sivyo. Baragiye bajya bibereye Kinshasa, baravyonze ivyo bavyonga. Abana b'igihugu ca Congo barabakereye unyamaswa nk'impene nk'intama ku macuniro kabisa. Abandi bibereye Kinshasa babonye rero yuko uruhigi rugomba guhindukira, baciye batangura kuri indege bacomoka. Abo bitagishoboka yuko buri indege bariko baca mu nzira zo hasi bahunga Kongo. Bahunga ikisi ibaze ibiri navyo rero byama byabayani wacu. Abanyapolitike baraza bakabesha ugwaruka dukora uku bababesha bobo bafise ama passport. Baza kubona yuko ibintu bigomba kuba bibi. Buri indege banyika byamaze kuba bigose bataragenda baca mu nzira zo hasi. Bivuze ngo rero amateka guma yisubiriza bona journaliste. Ibiba byabaye mu Burundi uzubirayo no mu Rwanda nivyo biba, no muri Kongo nivyo biba. Ibi bigomba kutubera icigwa cyane gose, bigomba kutubera isomo kuko impamvu uyu mugore waciwe agomba guhunga nuko umugabo wiwe yakoze amanyanga. Afise ubwoba rero yuko kumbura nawe bishobora kumwagira. Ni navyo vyabaye ngahe iwacu. Abagumuye ugwaruka bajemwe barabaya niki bari bose ama passport bace bagenda. Benshi bibereye mu Bubirigi, abandi bibereye mu Rwanda, abandi bari muri za Amerika. Mugabo babana bahendwa, bamwe bari musi yivu barapfuye, abandi bavundiye mu mpimba. Kandi nta nubuzi yuko banabibuka ngo banabahereze basi n'agasabuni. Abandi bari mu makambi y'impunzi. Yes, abandi mu makambi y'impunzi. Baracupiye. So rero niyo mpamvu twakagomba guca ubwenge. Ikinjana turi mwubu kiratandukanye na bya bindi bona journalist. Sivyo. Kiriya gihe bahungana impene imbumburi ku mutwe. Uyu munsi none kuri loka amafaranga bayafise ku manuzenya acanyika. Amafaranga yatorera hirya akoresha ama visa card. Natwe rero tugomba gukoresha mu mutwe. Tumenye tuti ujya muntu ibintu atubwira est-ce réellement nka hamwe twobikora uko abitubwira igaseka azotenana na twebwe ingaruka tuzakirire hamwe. So ibi rero bize biratwigisha bona journaliste bamwe n'abandi ibiba bibaye muri Kongo mu Rwanda n'ahandi natwe tubizana tukabikompara hano iwacu turaba nimba bidashobora kuba ni wacu kuko burya kari mu mene niko kari no mu ntama. Bwana Musasanguzi kana gushimiye cyane akaba atakindi ashobora kongera ko kurano makuru yacu ushoboye gushikiriza dukurikirana. Ntaco ndi bwongereko nta nakimwe kabisa reka nshimira ahubwo badukurikiranye. Usibye ko gusa no bibutsa yuko aka Jihomede ayagatebe kameze neza ku magara y'abantu cyane gose. Nanje ngumara kihereza bana Musasanguzi kabisa. So reka nshimire cyane abantu badukurikiranye mwakino kiganiro kuva mu minota 20 n'ubu nizere yuko bashoboye kumva ibitari biki. Ndibaza twagerageje kubaha amakuru tutabahaye guhera mu gatondo n'amakuru akusanirije ibintu byinshi. Rero reka ndagusabe wowe wakurikiranye nk'ino kiganiro gisangiza abandi ndetse na making sure ko ukoze subscribe kugira ngo tubandanye twagura famille ibe ndende. Kalenda baseze ndanabikibanura ndetse ndanabifuriza ijoro ryiza naho ku munsi weje atagihindutse. Bye bye.